20 irarangiye umugambwe CNDD-FDD ari uramuswa igihugu mu gisata c'amahoro n'umutekano. Ivyaranguwe n'uwo mugambwe vyibonekeza guhera mu mwaka wa 2005 aho muhari CNDD-FDD wahinduka umugambwe wemewe n'amategeko. Gutyo umwaka wa 2005 waciye witirirwa umwaka w'amahoro. Umugambwe CNDD-FDD na leta yari heje gushingwa baciye bihutira gushitsa iryo hangiro ry'amahoro mu gushira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara n'umuhari wari ukigwana PAR-PUT-FNL kuwa ndwi Nyakanga umwaka wa 2006. Abarundi bariruhukije baratura intekera z'abahora ku mutwe barakira guturatura, maze abari mu buhungiro nabo basubira mu zabo. Mu ntumbero yo gukinga imigwi y'inkozi z'ikibi haciye haba igikorwa cyo gusubiza ibigwanisho kuri uwo wese atayifitiye uburenganzira. Muri iyi myaka 20 irangiye umugambwe CNDD-FDD uramutswa igihugu, inzego z'umutekano no kwivuna umwasi zarizewe n'abarundi bose biciye mu kwinjiza muri izo nzego abaserukira ubwoko bwose n'intara zose. Kuva ico gikorwa gitanguye imyaka 20 iraheze, abinjira muri izo nzego baguma baronswa inyigisho zibafasha kuronka ubumenyi bwo gucungera igihugu, inzego z'igihugu n'abene gihugu. Inama n'ingingo ko ahurikiye muri izo nzego z'umutekano no kwivuna umwasi byaragaragariye mu bihe bitandukanye. Ubwa mbere imbibe z'igihugu zaracungerewe, haraba kuburizamwo ibitero byari bivuye hanze y'igihugu. Ababikoze bakaba bari baciye mu ntara ya Cibitoke hamwe n'abaciye mu ntara ya Kayanza, Ikabarore. Aho bose barafashwe mpiri bongera barakwirwanisho bari bafise. Hagati mu gihugu naho abajejwe umutekano no kwivuna umwasi baraburijemwo umugwi w'abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Bivanye niwo mutima wo kuja inama n'ingingo mu gukingira igihugu n'abene gihugu, abarundi bariyamirije umuzo w'inteko mvamakungu aho bashaka kuza bitwaza ngo baje guhagarira amahoro n'umutekano. Nyabuna abarundi barerekanye ko abarundi ubwabo bashoboye guhagararira amahoro n'umutekano mu gihugu cabo, eka mbere no hanze y'igihugu. Ni kuri intwaro y'umugambwe CNDD-FDD aho abahurikiye mu nzego z'igisirikare n'igipolisi bizewe baje kugarukana amahoro mu bindi bihugu, aho twovuga igihugu ca Somalia, Centrafrique, Sudani y'Amajepfo, Haiti na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako karangamutima ko kugira urunani rwo gukorera hamwe kazanywe n'umugambwe CNDD-FDD nikagumye mu bajejwe umutekano kwivuna umwasi gusa, karashitse no mu bene gihugu biciye muco bita imigwi y'umutekano ihurikiyemwo bose, ico bita mu Gifaransa Comité Mixte de Sécurité. Abahurikiye muri iyo migwi bafise igikorwa cyo kumenyekanisha hakiri kare kubajejwe umutekano ico cyose giteye amakenga gishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu kibano. Muri imyaka 20 irangiye umugambwe CNDD-FDD uramutswe igihugu, harabaye kandi ibikorwa byo guhimiriza abene gihugu kubungabunga amahoro yabonetse bigoranye mbere no kuyakamisha. Ni muri ntumbero rero hatangujwe kuva mu mwaka wa 2006 urumuri rw'amahoro, ikimenyetso cerekana ko amahoro n'umutekano bikwiye mu gihugu. Ubwo rumuri ruca mu ntara zigize igihugu, kakabara karyo ko guhamagarira abene gihugu ngo babandanye bahagararira amahoro n'umutekano, bongera bivyaza umusaruro ukurangura ibikorwa byo kwiteza imbere. Abarundi bose ndabasavye ko botegera urumuri rw'amahoro ariko rwabuye amahoro mu Burundi akaboneka. Muri myaka 20 irangiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waragize umugenzo wo gutunganya igisabisho cyo gushimira Imana buri wa kane urangiza ukwezi mu ntumbero yo gushimira Imana ku mahoro n'umutekano birangwa mu gihugu. Eka n'inzego zikomoka kuri uwo mugambwe zirongowe n'urwego rw'umukuru w'igihugu nazo nyene uko umwaka utashe ziratunganya bene ayo masengesho yo gushimira Imana.